Alvin vraiment je ndakunda ukuntu imereye indirimbo ziwe ukuntu imereye kugara kwiwe je biranisa. Mais je n'ai mbona bachapa bandi artistes va publier les photos donc les la madesse genre chafché tu vois et on me dit putain mais pourquoi pas moi, qu'est-ce qu'il manque pour que moi aussi sois kuri umuntu ashobora kunchapa a guise genre muri volonté yo generaliser kumusaba cyangwa ibiki nibi rero kweri umpeti kweri yambwiye kwije ndatangara mugabo kweri no musaranyemeje vraiment kandi urumva I'm so proud vraiment je suis vraiment fier. Bon en tout cas jewe icyo namubwira nuko ndamushimiye cyane hama ikindi naco mugabo ikintu cyambe wo ndamwemereye ejo canke hirya ejo nzotezwa zo t-shirt yari kwiyo foto uziga t-shirt zazi mu ndandazi zo t-shirt yiwe cyo ni ikintu cyambe je niyemeje. Yes bakuzi banda TV ndabaramukije ngenda hamwiriwe ina umwe wese aherereye izina ryanje ni Elma Love nko bisanzwe marimo uno musi ndi kwa Alvin Smith nkaba nagendeye uno musore kubera ko hari ikintu numvise gishasha gihari yagendewe n'umuntu bisa nuko sinovuga ko yatewe ariko yatewe iteka no kugenderwa n'umufanzi wiwe umufanzi witeka ari ikintu yamuzaniye nk'ikado ariko imbere yuko abishikiriza reka tubaze tumuramutse yidondoreza neza bite meze neza ego mwoba mwitwa bande Nitwa William Garasonic. William mutuye he? Tuye hano anye Bujumbura Kanyosha. Mu Kanyosha. Kugira ngo umuronke Alvin Smith no munsi we vyakugendeye gute kubera ko ni benshi bifuza gushika hano hantu ariko babuze ngene bahaca we vyakugendeye gute kugira ngo ushike hano? Masi ndikuno bivuga kweri chance kweri mu buzima nagize. Ni chance mu buzima wagize. Yes, Alvin Smith. Reka mane ndakuramutse cyane ko ndabona munsi uraberewe vraiment iyo turi ko munsi ndayitahana bro. Wegera tujeje gutagana nzira guhanahana amahuzura ndaye gusabye umusura imape wowe sana aba pastor je sana abasani donc wowe style zawe nizo shati nyene ora musi ngene ko nanyu mu star unyambike neza nko star vraiment yani iyi triko yugwanga he bro 2500 marundi. Yes tuve hiyo twakire neza umushitsi wawe yahugendeye wagendewe n'umufan mbona kubenga aragufana kandi urabona yuko yavuye kure kuva mu Kanyosha uzino iwawe ni ntambwe nini cyane wavyakire gute kwa umufanzi wawe agusanze mu rugo. Bon en tout cas je umfiti kwiri yaranyandikira kwiri urumva twe twandikirwa n'abantu benshi cyane je umfiti yaranyandikira kwiri yaranantelefona pe twarantelefona nawe cyaje rero ndavumura telefone namuti mu buzima nimbuzi kintu nanga ndangumuna telefone uziko nimero yawe itari yayishishira mu telefone yanje ko jewe ndashishwa ndamaze kuginda bon ndamaze kugira accident kubera ivyo kwitaba genre umuntu nace ndavyanga rero je ndangumuna telefone ndashobora kubwira nabi ndakubwira ntusi kwandika ushaka kwandika si ushaka kwandika ushaka cyose amagenda kwishura utanyeze ku telefone rero sampite guma telefone mpita kambya je ndafise kantu kweri je tsari ndafise abantu benshi babanyandikira urumva yo nabandi je kugira nishire babigoye ko yaba message menshi mbafise urabizi na wowe ngira ngo kuba umatsi ku journalist nawe ngira ngo twarazo tangura kwandikira mu minsi tutangure uragusa nuzoterinda urumva rero mpita ndakiranyandikira sanje nkavuga none mpita vibe mugabo sarambya je naragucafye umva afanya mpita yaracafye kiye ngo umucamba interest ndavuga umuntu yancafye en tout cas c'est intéressant avuga c'est bon je namubwira okay wowe uracapa muhegejeje uzogire uzoyinyereke avuga yuko ari surprise Jean shaka kuyinyereka tu vois ndavuga okay no musiyura ko nari nifite aga tournage ka film yanje tu vois ijya mu Ropozi cyarambya yuko yokwemera zinduke ndamazo wahewe ngo mukanyosha ndavuga ari mu ngidi ari ni kure man ndavuga cyemba mu kigobino ebana kandi umva arambya jewe no kurukimara jewe fuma nzana amaguru mugabo shiki ndavuga okay vas-y rero mu gitondo kwe naje mbona kwira anshikiri kwirambya ndaje kumutora. Yego bro turumva yuko ikado wamuzana no munsi ni gicapo wa mucafi wimve gute kugira ngo ucape Alvin mu gihe dufise abandi bari benshi bari hit kandi encore bazimbye cyane kugira ngo ucaguye Alvin mu bandi bari bose byakuje mu gute. Alvin vraiment je ndakunda ukuntu imereye indirimbo ziwe ukuntu imereye kugara kwiwe je biranisa kwiri umukundira kugara n'ibikorwa biri Alvin umvize ko kugara kwawe yuko ari abantu byenspira man je mugaje je kugara je navyo zivuga ko je sigara bon ngani hajya kujya kuntu ngenda ndatambuka kujya kuntu ntambuka kwira abantu cyayoza ngo ngenda gara sino wapi. Ego ndashaka kumenya neza eske wodo wakanya tukereka abakunzi
b'umuziki ndwine bakunze ba Alvin Smith akantu wamutegura ingene wamushafye natwe tubibonereho irya mbere duakanya ugurure turabe twiboze fresh kugira ngo tugire icyo tuvuze tubibona. Nanje ndabona friend. Wow. Aho ni impano bro. Yes, bakunzi ba Nda TV, iyi ni impano dufise mu Burundi, na abana bakora neza cyane, abana babona yuko bakeneye gufashwa kabisa. Uko urinze ubona umwana nk'uyu acapa ibintu nk'ibi, aracyari umujene muto cyane, agacapa umuririmbyi bro, kugira ngo uronke iyi image yiwe wakoresheje ifoto yiwe. Koresha ifoto iri kuri profile yiwe ya Instagram. Nyine urabye nyine picha nyine neza kwa ukavuga ati genda kudesina bien. Oh my god. Let me see. Sha. Kanda irawe tu. Tonga yakoresheje iyi foto. Yes, Alvin. Kuri picha umwana umuhaya amanota ngahe niyo mubwira kabisa cyambere ko nabona umenga je birandenze vraiment birandenze. Wow. Birandenze gira icyo mubwiye cyambere ava yuko ibindi byose bivugwa wanze umuhana amanota vraiment kuri picha. Je kwiri manika. Je ambye ko yanchafye. Urumva je naje ndagiye ndavuga kwiri ça c'est intéressant. Jewe nca ndavuga ozoizane kwiri iyo foto. Kurumva amagenda irabe kwiri ndabingene wanchafye kabisa. Amachara izana kwiri uranga kandi je ndabona umengo ingene yanchafye kwiri. C'est la même chose nkuko je nibona nga. Cameraman kwega vraiment murabe vraiment iyi impano nta kintu na kimwe cyavuye ko vraiment ni mungidi. Wow bro, iyi impano wewe wayumvisemo kuva ryari vraiment kubera ndabona umenga si ibintu wize vuba. Vraiment navyize kweli. Byakuje mu gute kugira ngo uvuge ati genda ashobora gucaka umuntu uko ari khayeri ikintu ko ndakibona. Nakuze nisanga mu gucapa nyene naho nyine bubati ko navyize ku muntu canke kumwigisha. Ego ubu n'umwuga ukomeye cyane. Kubabizi abantu baba mu mahanga, abantu bakora ibintu nk'ibi nyane, abantu babayeho neza kandi babeshejweho n'uwo mwuga. Wewe urabifata nk'umwuga ngo bikore nk'akazi? Ndacagerageza nyene mpambana nyene kuraba kunoronka ibikoresho bikwiye bepose hano ndabifata nk'umwuga. Yes, uno munsi ngirembe ijwi ryawe washyize kwa Alvin Smith wamwerese ishushoboye, ndibaza yuko nayo ni impano ufise nkuko nawe afise impano yo kuririmba no gukora comedy n'ibindi. Iyi impano yawe ikeneye ubufasha, ikeneye ibikoresho. Nibe ibikoresho ukeneye kugira ngo umunsi tumusa Alvin agufashe ngwasi nabikeyi nk'agashimwe. Ubikora ku byo yumfasha vraiment namusaba ibikoresho cambe na mbere materiel zo gukoresha. Nakaje ko kugura ko urabona ibyanyi bw'amafaranga. Iki tableau cyose n'amafaranga. Umva nanje ubwo buryo wapi. Niki cyose cyagutwaye uburyo bungana gute? Iki kugira ngo iyo cyose giherenye uvuge ati ndakirangije pi 18,000. Uritanga bagwara ngira ngo ari for free ndagikore nakorera muri ibyo runaka. Biri emotionnel vraiment. Alvin gere kintu cyambere umubwiye vraiment mu mwana ko antuka jewe icyo namubwira nuko ndamushimiye cyane hama ikindi naco antuka jewe sindi deja muri babandi kubera ubona televiziyo ushaka wiyemeza ibintu genzo ndashaka gukora iki kubera wasabye Mateo si genzo kugura no cye sindi muri genre y'abantu bameze uko bya niyemere gusa ku mantu uzenya antuka kugira ukora ikintu sima kugishire ku mugaragara gusa jewe icyo nzomufasha azokibona muga ikintu cyambere wonda mwemere ejo canke ijya ejo nzoteza zo t-shirt yari kwiyo foto uziga t-shirt zazi mu ndandaza zo t-shirt yiwe cyo ni ikintu cyambere je niyemeje amalерeste ivya about matosi donc jenzo mfasha kubishobose mugabo nibaze yuko bidakeneye ko ndabivuga nga sishaka kwiyemera ngo zofasha ibinzo zofasha aho yafrem. Ego urumvise ko Alvin Smith hari kimwe cyambere akwemereye ni kuguhereza umupira uriko iyi picha kugira ngo nawe uzovuge ati ikintu nagikoze aho uzoburi cyo hose uzovuge ati iyi inya nishimwe ryo kuri jewe y'ikintu nakoze. Bo twizera yuko akazi kawe kagomba kuguha
ivyamwa vyiza muri kazoza kubera ko ubishizemo umwete birashoboka ariko dushaka tugire abari kwaragukurikirana kugira ngo tumurike neza ingabirano yawe tumenye niki cyambere kikwinspira iyo uri kurakora akazi nkaka umutima gute tusigure tije mbo kuyankoca bikintu mba ndi muri mudini ndashobogisha pa kuko ikintu cyose ntugikora jara ahantu hariho hose wimviri Jiya nkora ninda kuba ndahantu nyine sana ndi muhira ahantu mu rugo abapoze nyine kanazina mbere iyo hayi nkora nkifoto kuna nayikoze ndi fise headphone ndumva indirimbo za Alvin ndakura kwera ndigomba ko hayi nkora vraiment byoherwa nyine uri umufanzi w'umutima uri umufanzi kabisa werekanye icurico ndashaka amenye neza niki gikorwa cyambere cya Alvin Smith ukunda gikorwa indirimbo ya mbere ya Alvin Smith ukunda Chokoroza yarakoze hit TV uko kuroza kuyiraneza wayidushiza ukatoka umufanzi ku ndirimbo y'umurimbyi we bana aracisha by'iwanje gusa ndayikunda kumviriza oya ntidugenda yijwi dore gusa uririmba cyo uvuga ati la uzoburirimba nacho Alvin je vraiment ibi bintu nanjye ndifuze ko nanjye nzo hashika nkabona umuntu ankore akantu keza nkaka jewe naje kwiri naravyifuza bon narabona abandi ba artiste wa chapa bagira iki kivuga naje nkavuga ya kintu niko narabona hasi mu manchafi kandi urumva sino vyisabira abantu ngo tupem dessiner mugabo rero kwiri c'est la première fois bimbaye ko si vyambaye ko je ndakunda bishima Imana cyane kandi niyo mpeti ndamushimiye cyane naravyifuza mugabo birabaye donc ça veut dire que ndiko ndakora cyane hariyo indoto imwe mu zo ufise zishitse no munsi amen je naguma mbona abachapa abandi ba artistes ba publier les photos donc la modeste genre chafché tu vois on va putain mais pourquoi pas moi qu'est-ce qu'il manque pour que moi aussi je sois kuronka umuntu ashobora kunchapa à guise genre muri volonté yo generaliser kumusaba cyangwa ibiki nibi yo kweli umpeti kweli yabimbira kwije ndatangara mugabo kweli no musaranye meje vraiment kandi urumva I'm so proud vraiment je suis vraiment fier kabisa yeah man yes mbo bro imbere yuko turangiza uno munsi ni opportunity warose yo kujana na Alvin Smith nk'umufani wiwe ndazi ufise vyinshi umuvuga ko vyinshi mwiyumvira ko ndashaka uno munsi ushikirize kiri ku mutima ci wawe cyose ntuniganwe ijambo ugende ubivugiye imbere y'abakunzi bagenzi bawe abakunzi bagenzi bawe wumve ko nawe washikirije kiri ku mutima nawe agira icyo kwishyuye ku kintu cyose ugonagono ikintu yego uhoro wumva ati nko mumuhuye na Alvin Smith ikintu no mubwira niki ikintu muhanura niki cyo kumubwira nko kumutera intege n'ibindi bibeye n'ibikorwa by'okora ibikorwa vyiwe vraiment ndabikunda ndasana byemena ariko kugenda kare ndakunda ibikorwa vyiwe cyane gose ndamukurikirana cyane ndimo ziwe nta rimwe irantazi akajambo mubwira ukavuga ati Alvin Smith akajambo ndahagushikirije bro anajua sana tu akomaye aendeleze ngema naiweza sana wamukunze kubera umuziki wamukunze kubera umuziki uno munsi arakora cyane comedy eske navyo urabishigikira cyangwa wowe uguma urinje gusoka ko asora umuziki wirabira umuziki comedy ntayo uraba cyose ndabiraba nkeko je nanisanye byo nakubwiye bwa mbere Sijua kuona ko hari kibakura mu byakora byose ndazari mu nabonye yakora tuyumviye nahubuka navyibatse Alvin Smith nahubuka akora ibintu yiyumviriye ego Alvin ndibaza yuko byari iteka kuba twarosa ini wawe brother imveruhani kunyegera kabisa mbere ko turangiza Alvin ndashaka nawe ugira akaja mushikirije umutipe zanakoza ngami kunda ifatire gicho uri mu gufinda ko urabona mwese iyi boro murayibona sivyo none umpita wa mukanyosha hariya mu ngiza yako bahodri ni kure cyane cyembi no mu kigobe urumva rero kuba yashoboye kwitanga agatanga amahera yiwe kintanamuzi akagira ibiki akiko cyo kurondera nimero yanjye bon je naravye kuri Instagram sanga yarantageze nk'icuri igihumbi yaranyandikiye nk'icuri igihumbi ngo sinayibiga imenye tu rero kuba yaragize effort kugira ngo je ashobore kundondera nshikiye ashobore kunchapa urumva ni ikintu gikomeye cyane
ikintu kinkora mutima cyane vubaye donc turashaka abantu bafite umutima nk'uyu iyo ukunze umuntu cyangwa iyo ukunze ikintu ukacemera ukerekana na effort kugira ngo uyo muntu umwereke neza ko uri umufana wiwe cyo ku mutima. Jewe ndashimye cyane kabisa ko ibintu nkuko nabivuze njye nabibona mu bandi ba artiste baba babacapa bagafata amafoto n'abantu babacafye andi kandi narabyifuza cyane man mugabo uraba yana bon si atari cyane ndabizi ko abarundi mukunda kugaya ibyo mugaya mugabo kado ni kado ibe ntoya ibe kangana gute umuntu uragashima kuko umuntu kuba yakiyumviriye aragakrea burya ubuzima bw'abantu bose nibungana sivyo iya abantu tumenyera amatablo yandi ari amatablo gugwa n'amamiliyari mugabo rero iyo muraguhaye kado nayo bigugwa 200 francs urayishima naho uba uri mu millionnaire umuntu akagwa kado ya 200 francs urayishima ko iba ari kado urya muntu yaba yakwiyumviriye sivyo antuka cyane nta bintu byinshi cyane uvuga mugabo icyo no mubwira nuko Imana nkwezagiye cyane kandi azotera imbere azoshika kure cyane nkuko yashoboye gucapa jewe ni nkuko azochapa n'abandi nkuko mwabonye yacafye jewe ndazi hari n'abandi bazomurondera abacape kandi Imana imufashe cyane petit courage vraiment je si cyo no gufasha jewe sishaka kucanga ngo niyemere ngo wumva ngo zukunda mu matosi ibiki mugabo ikintu cyambere nakwemereye zirya t-shirt zi ball na dandaza ejo ndashobora ejo canke igenda ndashobora guha zibiri z'amakulera atandukanye ku buryo wenyene iyo urutwe rwafashe wagize ngaha wacafye ugwambare nawe yiwe abantu bavuga yego kwera je yantwa sishaka kuvuga ibintu byinshi Imana bisiganje tuzovyivuganira n'uyu sivyo none Ndakeka neza ko Alvin Smith uvuze ibintu by'inkora mutima ibintu byokora ku mutima wabeshi kuvuga yuko impano ukuri kose ni impano umuntu arayishimye kuri si ngombwa we bari ibintu byinshi donc no kubushimira ikintu nk'iki ni intege umuteye yo gukunda ibikagwa byawe no kubandanya bisupportinga abishikane kure so reka mfata kanya nsezere abakunzi ba Ndaha TV mfata kanya nongere nsezere nshima cyane abadukurikiranye n'abakomeza gukurikirana ku bikorwa byacu nimwe bagire kugira like share subscribe tena na comment yari Elma Love kuri micro inyuma ya kamera mari kumwe na Dosi then Alvin sezera abakunzi ba Ndaha TV like home na brother usezera abakunzi ba Ndaha TV ariko aradukurikirana twashikirije aganuke gashasha like that maniga je baranzira sitagenda muri famille genda unganye ndabasezera meje basuye kandi bambone ahubwo uyu mujye abantu bakwiye gusezera oya atapoa ejo bazombona kandi ejo bambone ntavyo maniga turacari kuri ubu nabasezera ego papa sezera abakunzi ba Ndaha TV bariko barakurikirana babonye yuko bashikirije Alvin Smith ndabashimiye sezera abakunzi ba Ndaha TV ndabifuza umunsi mwiza niwe byiza yo arakuchorera brazi uramuchorera kabisa ivyo birahaze one maniga je ndakora ikintu ko abantu bavuze urumva rero ko yamuvuze ndamuchorera nce ndabigira je simba cyaka kwiyemera nico nzi ni jewe ndakizi ku mutima ivyo tuzakuvugana nje ndabizi narize kubigaragaza ko nigiri vuze yes bakunzi ba Ndaha TV turi kumwe dusubira ciao ciao